nihereye Real Madrid basomje mu tagera kuri 6 hari kizire ku basore ba Diego Pablo Simeone ndetse n'ubwiwe nka Diego Simeone bari ko basubira kandi kunganya muri weekend na equipe yitwa Espanyol Barcelona gitsindo kimwe ku kindi nubundi arasura aravuga ati Barcelona itwara igikombe nzo felicita Barcelona bwanje ariko Real Madrid ni gitwara zoshimira bagarikiza kuko nibo bazabayihaye igikombe uwo ni Diego Pablo Simeone ariko bigaragara ko mu bujakina ataki kirimo target amarota amaze kubicenda kwa Barcelona amaze kuba 6 kwa Real Madrid hari cyo tukititeze kuri uwo mugabo w'umunya Argentine ndetse na equipe yiwe bigaragara ko ari mu magabo bari bafise equipe nziza vyo uno mwaka muri championnat y'igihugu ca Espagne muri championnat au niveau mondial niwe mugabo afise effectif yagutse nziza mugabo je do mapari Simeone akomeza avuge na ivyo gutsinda byaranse kuko no musi mushobora kumbwira ko kunanirwa no gukura amanota kuri Espanyol Barcelona muri course au titre aho Barcelona bagiye gutsinda Girona Real Madrid nivyo yagowe imbere Leganés mugaya yacuye kandi wararanye inkuru yuko Real Madrid yacuye amanota agera kuri 3 Atletico nibo batanguye gukina bakiri imbere Atletico batanguye gukina 17h15 Real Madrid gukina 22h mugabo urabizi ngo ubwo ndi butangura gukina canke ndize guhereza jewe ndi muri course au titre shaka gutsinda equipe yari yose duhura noneho waratsinze Barcelona wa muntu we ugacumbwira ngo nanirwa na Espanyol ugacumbwira ngo uzonanirwa na Zaraves eske wowe Simeone no munsi ubwo amajambo ntiyabaye menshi gusomba ibikorwa nimba wobura amanota 3 imbere ya Espanyol Barcelona match yarangira mugabo ugakomeza kuvuga ngo Barcelona nitwara igikombe ndaza ndayikeze buzwa niki ugitwara yuko yiteguye ahubwo jewe no muzi ntanguye kubona eske president wa Atletico Madrid Cerezo ashobora kuba aryoherewe n'umusaruro Simeone amaho kumwamiza muri Champions League ku buryo atipfuza guhindura kuko jemaze kubona ko Simeone ishema kuri we n'ukubona yuko bakwama mu kibanza ca 3 canke ca 2 batobora muri Champions League sini vyo gutwara bikombe kwa Simeone vyaranse unamaze kuvishika muri La Liga hage nta visi bikombe bibiri ya hari mu icatwaye uherutse mu 2021 muri kumwe na Luis Suarez Chedo Mapar no vuga ngo muri course au titre ntiyavuyemo nsipoza ko atanigezemo kuko izo muhanganye harageze igihuzinaniza zo zagera mu gihe wotanguye kunanirwa nazo ahubwo gatangura kunanizwa n'utu equipe duto izo zikaza zigucako Simeone yicara ahantu yikosore canke president yicara ahantu avuga ngo equipe ya Atletico Madrid nimba narakutanguye gushiramo investment zigiye zitandukanye nkazana abakinyi miliyoni 90 harageze ko ntwara ibikombe timu wa Simeone uvanimwo Simeone umususu mumenyereza wo guhereza equipe ifise abereye kwirukanwa Simeone abereye kwirukanwa regiye equipe ariko we ntuzi projet yahawe projet ahubwo Atletico Madrid nisubiremo projet yayo nibidashaka kutwizeza kidatwara ibikombe tubimenye projet iyi katari equipe y'ibikombe nk'uko kwa Arsenal hari equipe erega na Arsenal ni ibikombe ibi wowe mu bikombe ibi wowe utari w'ibikombe ukagura Declan Rice miliyoni 105 na prestige kugira ngo afate ari equipe tangura champion utagiye gutora igikombe no oye Pepe Guardiola yabaye na bivanye nabo ufise ivyo tubizanye muri yo angle Pepe Guardiola na Zaip switch zaduje ziko zorondera igikombe uko bivanye na effective yawe muri effective yawe wakongeramo umukinyi miliyoni 100 atakintu nakimushaka kugira uryohera abantu Pepe Guardiola yabwiye Arteta zitwara abanye ndakuzi ushikanye Arsenal muri Ligue des Champions nyuma y'imyaka batazi Ligue des Champions cyo gikombe mutwaye kwere kutumva ngo kwama muri Ligue des Champions naco bari kindi gikombe ariko baratwara kuri Arsenal hari equipe tuba tubona umenga twozia ishusho y'ibikombe bakabitwizeza mugabo ibintu bimaze ku imyaka 2-3 ubona ba office effective umenyereza investissement n'ibindi byo gutwara ibikombe mwa niba bitwara ibintu sigwabo tuba tuvyizeye nk'abafana mbwa ba interne si objectif bafise ko je nsoba kunsigurira ukuntu bon bien sûr yarubatse equipe ntari capable yo gutwara ibikombe mushimire kuri profile equipe yahinduza n'utwara ibikombe kuri munsi nkuko bivuze uragura umukinya 80 millions 90 millions 120 millions ata objective y'igikombe imyaka 6 munsi Felix yarangaye uno munsi Alvarez yaje wabuze igikombe facile mu mufise waguze Conor Gallagher wagize Mercato itego gusumba iya Madrid na FC Barcelona bakumva ko bisanzwe bon kuva inyuma y'ibikombe by'uno mwaka byo ni equipe jewe je suis totalement déçu niba twari igikombe kumbure bazoba bashikanye umufavori wawe bimwe mu byo noba nariyumviye mugabo
ni equipe je nabona ko arimo favori ko gutwara igikombe ku munsi wa gatatu noneho turarara tumenye ngo baracafise nico bagomba kwiruka kuca nk'abarakoza ne blanche biraheze dufatiye equipe ya Atletico Madrid dufata karo bariko barahangana na equipe ya Barcelona isigaje Real Betis, isigaje CD Leganés, isigaje Celta Vigo, Real Mallorca, Real Valladolid, Real Madrid, Espanyol Barcelona, Villarreal na Athletic Bilbao. Na ufashe kuri plan tactique y'umumenyereza forme za equipe n'ibindi. Birumvikana ko niburi buri ngino zigomba kugora Afrique ni Clasico tudafatiye ku biharuro by'umugwi canke uriya kwera yuko Clasico ya mifise ije siguye. Probablement na match ya nyuma ya Athletic Bilbao ifisi ico izobivuze kuko no musi tubonye Bilbao na Barcelona abantu mu mitwe ikigaruka nino transference gukunda yani ko Williams aja kwa Barcelona kandi no musi Bilbao ni na equipe igomba kumaintaina Big Four byanga bikunda ariko kandi nayo kiragwana kugira ngo itware Europa League nizo match kuri papier mbona zishobora kugora ariko kandi surprise ashobora kubaho na Leganés ka kugora utarubyiteze mugihe nka Atletico Madrid duvata karuriro iyi ni equipe ukwezi kwa gatatu akinyingino zine muri La Liga batsinze mu rukino rumwe baheruka gutsinda batsinda equipe yitwa Athletic Bilbao genekezo rya mbere kwezi kwa gatatu kimwe kubusa Civitas Metropolitana nyuma yaho baratsinzwe na Getafe 2-1 baca batsindwa na Barcelona 4-1 noneho basozere ukwezi bangaje na Atletico nako na Espanyol Barcelona 4 match mu kwezi defete zibiri match ni rimwe victoire imwe kuri equipe rondera igikombe ibi ni vya biharo twabona vya Madrid ukwezi kubabera kubi canke Barcelona ukwezi kukabera kubi mugabo bakiri mu ntango zigano canke ni buri igano rigeze hagati atari umwanya wo kuba decisive mugiye dufata karona ariko ndabivuga Barcelona ukwezi kwa gatatu bobo ni sans faute birazwe dufata equipe nka Real Madrid tuko turakompara nayo nyuma yo kwiruka nyuma ya Barcelona birumvikana ngo Barcelona PSG vise bobo tugaruke nko kuzo basigaje Sevilla basigaje Valladolid basigaje Las Palmas basigaje Rayo Vallecano Deportivo Alaves Sociedad Osasuna Betis na Girona uno muzi n'igice tumugira ubwoba kwi equipe ya Atletico Madrid yokina na Osasuna dufise ubwoba igakina Betis dufise ubwoba igakina Girona dufise ubwoba igakina na Las Palmas na Rayo Vallecano na Valladolid dufise ubwoba bibaye n'ivyo bariko baratwereka mugiye nko kwa Barcelona je nabonye bon ndiya muri match 9 ni buri match zibiri shobora kwagora mugabo kazitsinda mugiye nka Atletico Madrid ahubwo no munsi ivyumvira bica binduka ukavuga ngo eske muri match 9 bosinda mo zitana bivahe n'ivyo bariko baratwereka mugiye ndangiriza kwa equipe ya Madrid yo munovuga ngo yari kiratsinda CD Leganés yubgayo no musugiye kuraba bilan y'ukwezi kwa gatatu muri La Liga eSports barangije batsinda CD Leganés sivyo bari batsinze Villarreal na mateka we Stadio de la Ceramica kugira ngo utorige baheruka kwatsindira byari bigoye mugiye muri yo La Liga nyene batsinze Rayo Vallecano birumvikana ko ukwezi kwa gatatu kuri equipe ya Madrid bakinye nkino zine batsindwa na Real Betis genekezo rya mbere sivyo baca batsinda CD Leganés batsinda Villarreal batsinda na Rayo Vallecano muri match zine batsinze 3 batsindwa match imwe mugihe ugiye kuraba abo basigaranye basigaje Valence basigaje Deportivo Alaves Athletic Bilbao Getafe Celta Vigo FC Barcelona Rayo Vallecano FC Sevilla ndetse na equipe z'uzi ya Real Sociedad bivuze ngo Atletico Madrid ndavye nkino yitwa kisigaje na Barcelona na Real Madrid nkaca ndabakurse barimo n'uburyo bamazigiye bitwara tugafata nka resete z'ukwezi kwa gatatu birerekana ngo n'ubundi naho bariko banganya amanota Atletico Madrid ifise performance mbi itabemerera kwirukangana ko na equipe yitwa Real Madrid na FC Barcelona bivanye n'ivyo batweretse mu minsi heze bivanye kiri hagati yabo bivanye na adversaire basigaranye rero do mapar n'ubwo yari mu favori ku wanje nshaka kwemeza ko kubicenga 80 kwijana hafi 90 iyi equipe ya Barcelona isigaje match zigera kuri icenda isigaje kuri match zigera kuri 9 ngogeza kuri 29e jour ya nukuvuga ngo aho ndiko ndabona Barcelona wanashaka ashobora kuyitsitaza ni kuri joro na 32 imbere ya equipe ya Celta Vigo gusumba nuko batsitazwa na Real Madrid muri Clasico kugani bare equipe maze kubona kugira ubone Barcelona ikwiye ko manatagera kuri 3 bikuri cuya c'amaraso ni equipe ya Celta Vigo na izindi zose je ubwanje mbona Barcelona baza bakine Real Madrid baza bakine mugabo course wa titre iracahari bagwane mbere ko tuza kuri Pichichi tugaruke kuri Ferran Torres wa equipe yitwa FC Barcelona bigaragara ko ari umwe